Uga vyo gutanguza icese uwo mugambi amashiramwe hani iwacu yatowe gukorana n'ugwaruka berekanye imigambi bagiye kurangura imbere yo gutera igikumu hagati yayo n'ishirahamwe Bibliothèque Sans Frontières rimwe mu yazogenzura uko uwo mugambi uriko urashirwa mu ngiro. Jean-Marie Niyomwungere umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe rya APG Inkingi aratubwira ivyo biyemeje bagiye kurangura biri muri ayo masezerano eka n'igituma ishirahamwe ryabo riri mu yatowe. Nkuko mwabibonye ni APG nkingeje gusinya amasezerano y'amezi 18 na Bibliothèque Sans Frontières umugambi ushikiwe n'ishamwe rya Buraya twiyemeje kurangura imigambi iri muri ico twokwita mu Gifaransa document de projet twatanze twiyemeje kurangura umugambi uguteza imbere gwaruka ducije muri ibi twokwita ubuhinga bwa none kugira urwara kurushiye kwiteza imbere rugira imigambi yabo twavyemeje ko tuzobikora amezi 18 uko nkuko mwagiye muravyumva vyagiye biravugwa n'abandi baserukiye amashira hamwe nka za Bibliothèque Sans Frontières babwiye yuko batuye amashira hamwe yasanzwe ari ku kivi twebwe rero uburambe turabufisemo kuko APG Nkingi dusanzwe dukora mu gihugu cyose mu ntara zishanka 16 aho tufasha ugwaruka kwitunganiza imigambi yabo bakaja hamwe bakiteza imbere tukabigisha dukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi n'ibindi byose dushobora gutuma ugwaruka kwiteza imbere. Sostene Irumva akorera ishirahamwe mpuzamakungu Bibliothèque Sans Frontières akaba ari wajejwe uwo mugambi uriko ushigwa mu ngiro n'amashirahamwe mpuzamakungu atatu ariyo Bibliothèque Sans Frontières, Street Shad na ISAD aratubwira akabijya ayo mashirahamwe atanu yatowe mu yarenga 40 ico yarushije ayandi. Bafashe umwanya munini ubwo dushoboye kuyatora mu zindi 40 zarapostiye amashama atanu ni abiri y'Igitega abiri y'Ibujumbura nimwe y'Imwaro zibiri z'Igitega hari twa APG Nkingi niyitwa ABDR zibiri z'Ibujumbura niyitwa ABMPD hamwe niyitwa RCPHB y'Imwana yitwa Capbio ni amashira hamwe azodufasha gushika kwiterambere rama ry'ugwaruka biciye mu bikorwa bitandukanye harimo yigisho kubijanye no kwiteza imbere yigisho ku bintu bitandukanye ngengabuzima niho rero umugambi ushize mu ngiro n'ibihugu vya Buraya wafashe intumbero yo gutanga imfashanyo y'ingana n'amayero 1,000 akaba rero ariyo amashira hamwe akazoronswa n'igikoresho ca Bibliothèque Sans Frontières bita Ideas Cube gikoresho ca none gifasha bari mu makomini ya kure badashikirwa n'iterambere njyanye n'ubwo bumenyi bashobora gushikira izo nyigisho biciye muri ico gikoresho Ideas Cube ca Bibliothèque Sans Frontières hamwe rero n'amaposha atandukanye harimwo yo gutuma ishira hamwe gisununura mu kwitunganya dukoresha approche bita modèle de développement organisationnel akaba rero ni yindi approche ifasha aba beneficiaire ugwaruka gushobora kumenya imigambi yo kwiteza imbere baba bazi gusoma cyangwa batazi gusoma abyo twita numeracy literacy n'ubuhinga bwa none tugomba gushira mu ngiro duciye muri amashira hamwe atanu twatoye twashaka gutora amashira hamwe asanzwe ari ku kivi asanga afite ibikorwa ku kivi cyane bijanye no kufasha ugwa kwitunganiriza kazoza rutayenze kuzerinze. Emmanuel Ndayizeye umuhanuzi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugwaruka avuga ko ugwaruka utarubaye impande akaba ari go gwigira imigambi haraho usanga gwifashe nabi ku buryo ushobora gusanga no mu gihugu habaye intambara. Ndizeye neza ntakekeranya rero muri aya ma organisation atanu ahejejwe gutegwa iteka cyo nabonye coco nuko babifisemwo uburambe nizera ko tuzokorana neza cyane kuko atari rya mbere hari n'abari basanzwe bakorana nabo hanyuma kandi birorosha hajya ugwaruka iyo uruhaye intumbero nziza ruragukurikira.